Icuka kimeze gute B-Face na Dramati? Oya na urumva ku bintu nk'ivyo twubaha akazi kiwanje ntavyimimenyerana. Sa? Tubaha akazi kiwanje ntavyo kumenyerana bibamwo. Ijambo rimwe icuka ni kibi. Nubundi ndubona yuko imvura igirigwe. Ariko turabira ku butumwa wanditse umuntu umaze kumubwira uti iyi ndirimbo ndasavye yihoze kubera nimba wumva neza yuko wumva ufise isoni zo kuririmbana na jewe urumva yihorere basi iyo ndirimbo uyireke mugabo kuri Amajwi wanje mbona ko ari disrespect ebana arabirenga ko kabisa araje no gukora video nabivuze umwanya munini cyane ndaca no kubandi bantu bamwegereye aravyana ubu barari kubireka gute ni ijambo rimwe nta butumwa Dramatique za kurungikira uri muri Australia ko agira shiremwo ijwi giwe hajye waririmbye ahakuremo nta kintu na kimwe yaje kubimbwira yabimbwiye bamaze gufuta verse wanje ubutumwa sinobuha Dramatique gusa nobuha abapeti bose baba bavyimvye imitwe bumva kumengo barashitse kandi tukiri mu rugendo rurerure sivyo umuziki si kuririmba gusa harimwo no kubana neza n'abantu sivyo je nibaza yuko ni surprise uratubabarira none nk'ubiyo ni nkavuga ibintu bidakenewe wanshize ku radio ubusanzwe uvuga ibidakenewe hari igihe usanga uvuga ibintu biri inbox mubiyaga muri babiri abandi badakeneye kumva Imana ishime ko atariko vyagenze ariko Imana ishime ko yanabikubwiye ko turi kwisamiriza ubwo rero naheruka mumbwira ngo turashobora kugucisha ku murongo tukaguhamagara uno munsi umvise wangirije rero no munsi ni surprise imisi yose nitwoguma tukumenyeza okay acho bitwaye naco ndonona kweli umeze neza ariko mu mutima no mu mubiri n'amahoro ga B-Face je nangorane kweli ndashimira Imana iyi nkuru ya rikiravugwa cyane kuri Dramati na B-Face on the floor uyivuga ku ikigamta shaje kweli muri uno mwanya je numva umengo naco no yivuga ko ngo yibaza Joel na Dramati Ibaza Joel na Dramati mu gihe habonetse ko indirimbo ari we wayishize ku mbuga indirimbo yitwa ko mwari mwayikoranye mugabe igashirwa ku mbuga nawe we mutabivuganye ahubwo twumva umuco ari we wutanga imbere y'igihe je nibaza yuko muri uno mwanya sindaba ready kubivuga ko kabisa ahubwo mubanze mubaze Joel d'abord Joel burya niwe ari origine ya byose kubera niwe yaturicordinze rero ubwo ni nawe yafashe imashini mu gufuta amajwi wanje ariko nawe akorera ku itegeko mu muhaye itegeko uko biri kose sije no saba itegeko kugira ngo bafute indirimbo je naririmbye indirimbo ni yande mu mamuko indirimbo nigiranye nayo mu gihe harimo amajwi y'abantu bose bari yuwashu twese hari uburyo wari washizemwo ushiramwe uburyo dukonta kwijwe ivy'uburyo bundi hose indirimbo dukora ari nyinshi ugasanga uburyo bwatanze umuntu umwe si bwinshi si nyinshi oya kuri B-Face on the floor hari uburyo baba yaratanze muri contribution ya kuri gahunda y'amasanamu yari kukogwa canke muri studio ibintu bijanye n'uburyo mu kintu kihuza abantu babiri ntunabihagarare ko ide principal ni yande iciyumviro nyamukuru wazanye ko mwokora kumwe yokorana n'uyundi ninde harabaho amakolabo y'ubugenzi ndibaza ata kontra bisaba ari juste inspiration zo muri studio mu karirimba bigahera muri ico gihe habaho ukumvikana spot indirimbo ibagwawe canke yuwo bana n'uri ready kubera ko muri ico gihe nta makontra twe tuba dufitanye ariko dushaka umuco kuraca hirya no hino ninde umuntu yavuze ati turirimbane niwe wagiye kubisaba Dramati niwe yaje kubigusaba
iyo muri abagenzi hari ubisa bundi bejeje kuvuga yuko ari inspiration zibaho muri studio muri abagenzi turi kumwe imyaka yose igihe cyose turi kumwe usanga n'umuproducer ashobora guplayinga beat mugaca mwumva inspiration mukaririmba atakintu na kimwe mwapanze utabasabye featuring uwundi kandi bimaze kuba ku ndirimbo nyinshi z'abartiste batandukanye ni juste ko muba muhuje mood mukaririmba nta kindi vese yawe woba warajije igituma woba waramwegereye Dramati canke ukamutelefona igituma bakuyemwo igitero cawe Jenny baza yabikoze atakintu na kimwe mbari that's why nayishize kuri boom play na Spotify Ushubimenya gute ari draft itaranahe Ushubimenya gute ko itari bwasohoke kubera tahe uyumvira urumva ko iyi video nyine itavugije na mixage itameze neza ariko pulo mama rero unye turi ku munsi wa kane icuka kimeze gute Big Face na Dramati oya na urumva ku bintu nk'ivyo tuba akazi kiwanje nta byimimenyerana sa tuba akazi kiwanje nta byo kumenyerana bibamwo Mwijambo rimwe icuka ni kibi nubundi ndubona yuko imvura igirigwe ariko turabira ku butumwa wanditse ku munsi wa gatanu ata igihe bahamagara Dramati kuri stage wodi akanka kuza ubutumwa washikirije ngo ni bwarimo agashavu gafatiye kuri iyo nkuru turiko turamenya uyu munsi shasi nibaza ko ari cyo gituma kweri oya nagize analize nk'umuntu ahari nk'umuririmbyi yaririmbye muri Hakuna Matata bamuhamagaye kugira turirimbe turi kumwe nk'uko twaje no muri iyo radio yanyu nabona biri simple rero mbonye ariko aranka kugenda aranka kuza twicaye duhagaze tumurindiriye numvise bisoundinga nabi kuri jewe canke no ku bandi bose kubera abatabishimye nibo benshi kandi je nagize commentaire rega je sinite igikora ndamuhindura none character ziyo Bifes ikindi naco shaka kumenya ino ndirimbo yawe amaze kwisha ku ma platform atandukanye eske muri no mwanya twamaze kubona mu producteur wa Dramati amaze gupostinga ati asigaye iminota miki kugira natwe dushobore gupostinga nabo bagira bakoranye nabo eske wewe na Kino uba waravuganye na YouTube kugira indirimbo ishobora kuba copyright Tenda kubivugana cyane niko bitegerezwa wagize akajede oya niko biri indirimbo yose iri ishize kwitegereza copyright ishobora gufata na je wenyene yo je postinze na video kuri TikTok irashobora kugira copyright cyangwa kuri Instagram yoreka gufata undi muntu gute ikibazo gisa ni cyanyuma uratubwiye ko ushize ko indirimbo isa nka brouillon idakoze neza ku muririmbyi nka wewe aho warugeze hariho ico biza kukungura gushira ko indirimbo idakoze indirimbo ikimeze nabi kubera wajanywe gusa n'agashavu ntaco biza kwica je nta shavu mfise nashatse kubereka gusa yuko utari umwana atariho ati washatse kubereka ko nashatse kubereka yuko iyo ndirimbo mwebwe muzokumva hariho original yayo original uriteguriye kuzoyihinyanyura mukayisohora tutayisubiramo tubireka essentiel nuko mwavyumvise navyo mwumvise no vese yawe yari ya soundinga neza ku ruhande rwawe wumva imeze gute man indirimbo imeze neza ariko jewe sukuvuga ngo niyo nkonta ko cyane na chance respect gusa ariko yatumira abantu bagende kuyumviriza ku platform atandukanye nukuri bayumve canke babireke n'ivise symbole kumwereka yuko ibyo bintu urakoze cyane ubutumwa worungikira Dramati ubutumwa wobwira Dramati muri kano kanya ubutumwa sinobuha Dramati gusa nobuha abapeti bose baba bavyimvye imitwe bumva kumengo barashitse kandi tukiri mu rugendo rurerure sivyo umuziki sukuririmba gusa harimwo no kubana neza n'abantu sivyo je nibaza yuko umuntu umaze kumubwira uti iyi ndirimbo ndasavye yihoze kubera nimba wumva neza yuko wumva ufise isoni zo kuririmbana na jewe urumva yihorere basi iyo ndirimbo uyireke mugabo ukuyemo amajwi wanje mbona ko ari disrespect
ebana arabirenga ko kabisa araje no gukora video nabivuze umwanya munini cyane ndaca no ku bandi bantu bamwegereye aravyana ubu umva nari kubireka gute kamera umuntu wari wese ariko aravyumva canke yoba yumva ububabare bw'umuntu ushobora kuba wasuzuguye ugatesha umwanya n'akazi kiwe n'ivyo yoba ariko arakora kabireka vyogenda kugira ngo wumve neza ko hari uwashigikira ikintu nk'ico oya jewe yabisaba ni neza cyane je mfite indirimbo nyinshi wangu mfite indirimbo nyinshi zitarasohoka zimeze fresh sana zisumba haje sivyo yari no kugira abimbwiye ati jewe mu bugwaneza kambwira ati je indirimbo ndayikeneye je nyene noyireka ariko naramwinginze inshuro nyinshi aravyana so je sinibaza yuko muri uwo mwanya kabisa nabikoze kubera ko iyo ndirimbo mbona ari ikintu catari none abikoze kugira bibone yuko yakoze ikosa nta bindi kuko yari nzaje gukora video tumaze hafi nk'ukwezi tubiharira ko ndabimubwira ndi ndakwinginze uyireke ko amapreve ndayafite nga ndaca no kuri Joel arambarira ati jewe n'ukuri kw'Imana yambwiye ngo mwabivuganye mwabihejeje ndamwereka amapreve ndamubwira je nta kintu na kimwe twigeze tuvugana yabigize uko nyene ataki nambari ndamubwira nawe nari mu makosa kubera ko arafite nimero y'Iwanje niyo yandikodinze nawe yari kumpamagara akambaza ati ibi bintu ndabikore gutya n'ivyo canke ariko siko yabigenjeje urumva rero kubwanje nibaza yuko umugenzi canke umupartner wawe nuwubahiriza akazi kiwawe nkuko nawe ubahiriza kiwe kuko indirimbo hamaze kujyamo amajwi abiri nikiba ari igikorwa ciwawe utegerezwa kubidiringa mwese ikintu cose coba kuri projet utegerezwa kukibaza ukavuga uti ubona gute murakoze no muri yandirimbo yakuna matata urako turi benshi kuri bangahe sivyo yego iyo hari kuvamwe umwe akavuga ati mundindire d'abord twategezwa kumwumva kubera ko ni igikorwa kirimo abantu benshi arafanya ntiyari afise droit yo kuvuga ngo ndabikore ku nguvu kubera uyu naka yagize oya kubera umupartner wawe mutegerezwa kuba mwavuganye guhera kuri promotion guhera ku kuntu mupanga clip guhera mwumvise nta kenewe naho iyo ndirimbo yihorera ugakora iyindi kugira vyorohe mwijambo rimwe nta butumwa dramatique za kurungikira uri muri Australia ko agira shiremwo ijwi giwe haje waririmbye ahakuremo nta kintu na kimwe yaje kubimbwira yabimbwiye bamaze gufuta verse wanje kandi yabimbwiye ari uko je warije ndamurondeye kandi sinamuronderera ivyo namurondeye hageze kuri irya ndirimbo ya Fiona kugira ndamuhaye post ya ntuze post ya Fiona ya coming soon ayibonye yagiye akambwira ngo kandi nazamubwira ko na verse yawe twayifuse bana bro kweri wumva ivyo bintu kuri jewe ari ikintu gisoundinga neza ku muntu nka dramatic kweri urakoze cyane fresh sana man asante papa Yes, ko biri kose numva atacu norenza ko ayo namwe majambo Bface on the floor yagerageje kwishura mugere ko arakorana ikiganiro n'abamenyesha makuru aho ni mu igihe cy'isaha imwe za gatondo z'ubuca genekezo rya 10 ukwezi kwa 11 aho Dramati yashize akantu kagapande kagize cyane kazatangura indirimbo yiwe yise Code yandika amajambo avuga ati I decided to introduce the name of the song today. Dear family, we are ready. Tell me if you guys are ready. Code itandukanye n'amakode mwumvise. Muncagurire umunsi muri commentaire. Iyo post akaba yayikoze isaha imwe y'ubuca aho ndavuga igenekezo rya 10 mu kwezi kwa 11. Reka turabe post amasaha yayigiriye kuri status yiwe kugira tugire ico tubivuze ko aho ni ku ruhande rwa Bface on the floor yagize icyo bivuga ko ariko gushika no munsi Dramati ntacyo arabivuga ko umwe aravuga ariko turategereje ico Dramati azobivuga ko about this aho ni mu gihe Dramati yari yamenyesha avuga ati 23h make sure you guys are online ndaje
ndabibire ibanga aho yariko aratubwira iyo saha nyene isaha imwe y'ubuca tuinjira mu munsi w'igenekezo rya 10 ukwezi kwa 11 nahone yapostinze ako gapandi kaka video so biraherera he muri no mwanya nico dutegereje ni kumva dramatica bivuga ko kubera ko no munsi ivyo Bface avuga yaragerageje kubivuga byinshi bitandukanye right now we still waiting dramatic baby killer drama hit songs niyo mazina bakunze kumwita na cyane mu bikorwa byo yamya akora uno munsi dramatic irashire hanze igikorwa aho ni mu gihe Bface on the floor indirimbo nka Bro yamaze kwishira ku ma platform nka Spotify n'izindi zitandukanye uno munsi dramatic yabajije ati mushaka umunsi wahe dushira hanze kino gikorwa my name is Starboy the ship to support everybody this active from Burundi East Africa ndetse no ku isi yose Imana ibahezagire cyane reka ndagushimira wamaze gukora sabone cyangwa subscribe Imana ibahezagire cyane thank you so much uko inkuru iza uko ibindi biza nuko tuzogenda turabibazana ku mwanya murakoze cyane merci beaucoup merci beaucoup merci encore